Vyavuye kuri emission yakozwe na iBreeze n'umuhinyanyuzi yakoze BELLISIMA. Bro, ndankubujyaje. Ndankubujyaje vraiment. Icambere kwanza nobanza nkabwira abantu we bitega intambara. Jesse kumuburira indero. Nta ndero na gato ndiko nkuko yavuze ngo Fernando yaburiye indero kadike. Ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Mr. Key. Ndi kumwe na Mr. Key. Ni umwe mu bajene bo hano nyine mu gisagara ca Buja. Bro, uraberewe cyane. Ya, meze neza gose, cyane gose, ndashima Imana. Yes sir. Ndashima Imana n'abantu bakebake. Ndagwa ikaze kuri Yagatech. Yeah, thank you. Numwanya munini wari wihoreye, ariko no munsi ushaka kubivuge. Nico kintu Tanteranya n'abantu ngira mvuga ibiki. Nico kintu umaze iminsi uri kurambwira. Urambwira ati capitaine ari ikintu nifuza kuvuga mbwira abarundi n'abarundikazi n'inshuti z'u Burundi bakunda industry y'umuziki. Sivyo? Twababwiye ko turi kumwe na Key. Ivyo bintu vyavuye kuki? Vyavuye kuri emission yakozwe na iBreeze n'umuhinyanyuzi yakoze BELLISIMA. Niwe yakoze BELLISIMA uwo munsi. Rero urambwira ati capitaine ari nifuza abarundi bamenye. iBreeze yavuze ivyiwe, yavuze ivy'abandi, vya DJ Fernando, nanje ari ibintu iBreeze yakoze nifuza ko abarundi bamenya. Ndakubeshe. Hajya waruvuze iBreeze. Hari ukuntu uca niyumva. Kumerereza. Bon. Je ubundi bwose nkunze kuvuga ibiganiro nk'ibi sinkunze kubikora. Yes sir. Ariko navuga ati igihe ni kirekire ariko reka nanjye serure kiri ku mutima. Yes sir. Ubundi bwose nkunze no gutungana n'abantu kandi shishaka no gutungana nawe ni juste gusa message. Impa abakunzi umuziki w'u Burundi ndetse n'abakurikirana umuziki ndundi muri rusangi. Bon. Numva meke nta kintu navuga ariko ku mutima wanje gusa ariko umutima wanje uba open cyane iyo gize ikintu uvuga ukakirekura. Yeah. Ni kenshi nashatse ko tuyaga na iBreeze ariko mbona ata mwanya abiha kandi bon ntabanje kujya kure. Ni kibazo cy'ukungene nabonye ku emission yakoze ku mukubito. Bro, ndankubujyaje. Ndankubujyaje vraiment. Ya nivyo. Je nabonye emission yakoze kwa Just Gaël umukubito ariko aravuga kubijanye kukuri yariko aravuga kwa kumuririmbyi DJ Fernando muri no misi mbona amazi iminsi ari mu rusirera rw'abantu benshi batari bake abafana abaririmbyi abaki usanga hirya nino bamwagiriza kwifata ukundi. Bon, je nabonye emission navuga ati voilà kumbe abandi barashobora kuvuga ibibi by'abandi imbere y'abandi ariko nabo ntibashobore nabo nibakibagira amakosa yabo. Deja shatse kuvuga yuko amakosa je sinavuze amakosa yariyo ariko ndibaza hakuru novuga ko n'umuproducteur kandi abizi arabizi for sure. Ndisiri ko nakano gashimwa ariko barategura byo gutora umuproducer mwiza wono mwaka bazova bakamu kubera ko yakoze ama hits menshi sindabikekeranya. Afise logo ivuga ati one way. Abenshi bakunda bavuga ngo ni Manuel. One way ndamwemera. One way kamanzi ndamuramutse. One way n'umwana mwiza aritonda. Numuboga aricisha bugufi nta deni ntaherana abantu. Bro, ako kanu rero ingaho ngo ntaki nta deni ntaherana abantu. Ako kanu rero niko kabi gute se? Bro, uri kurambwira ibintu nk'ivyo. Jewe iBreeze ndamwubaha kandi n'ibindi ko ndavuga ngira mvuge sikumuburira indero ariko sikugira iki ariko nuko nabuze narengewe. Mu majambo make naragiye gukora indirimbo iwiwe. Indirimbo zibiri Amahera je sinzi kugurana n'abaproducteur. Amahera ndaguha yose ntabyo kuvuga ati ngo nzoguhanga umpereje indirimbo. Ndaguhera rimwe yose ndayamuha yose indirimbo ndayikora. Ambwira ati mu misi ngahe nzoba ndayiguha mu ndwi zingahe nkuko nyine basanzwe babikora. Indwi na indirimbo nayikoze mu kwa mbere bro.
nayikoze mu kwa mbere ubu turi mu kwa kanga mu kwindwi indirimbo nayikoze mu kwa mbere jiwaze uri umu producer ushaka kuba international kandi ari akora indirimbo nyinshi kandi abantu benshi bamuzi ariko indirimbo y'umuntu kamara ameze nkayo en plus de ça umuntu anakwandikiye ntunamwishura bro nama message menshi gose nanditse ku buryo ngira no ku mugore we nkanamwandikiye ati nsabira indirimbo ariko bikanga ariko je navuze ati reka mvuga ati I breeze ndakwemera un producteur mwiza ariko ba professionnel mu kazi umenya ati gikorwa cy'umuntu nagikoze reka ndagitange nkuko baba bakurishe amahera abaririmbye aravuna bro je natangwe gukora indirimbo ngurisha impuzu nambaye kugira ngo ushobore kuronka amahera ya studio nkagurisha gasa nkagurisha telefone kugira ngo ushobore kujya muri studio jiwaze rero uri amahera y'umuntu nk'uyu none yari amahera yawe one way jewe gushika n'ubu kuko novuga ko yandi kubera ko haheze hafi amezi ndwi indirimbo utayibona kandi wararishe uheruka ufise bruyo gusa jiwaze uri umu artiste none nk'aba producteur bose baca baza barabikora sinibaza yuko baba bikorera kuba upcoming kubera ko abastar tuguma twumva zisohoka sinzire iyo zikorerwa ariko sinzi kubera ko ngira twebwe twaba tukiri bato ariko nk'umu producer ari professionnel mu kazi ushobora kuvuga ati nakano mukorera uko nakano mukorera kubera ko harajamo logo y'inane yawe harajamo jingo yawe none imaze kujamo wamukoreye nabi ngo nuko ari mu upcoming ubu uri kurisubiza inyuma kuko nawe nyene nubwo bafise public nkeya arafise bamukurikirana kandi muri abo bamukurikirana harimo abumva umuziki rero urumva nawe uri kurisubiza inyuma gusa ico no musaba nuko yaba professionnel mu kazi kiwe areke ubujyajya areke ubujyajya nicyo kintu cyambere watanguye uvuga novuga ubwo n'ubujyajya kubera ko nta kuntu areke ubusuma ushobora bon sindamwagirije ko ari umusuma none yaragukoreye indirimbo yawe indirimbo yarayikoze na Bruyo ndayifise na Bruyo ndayifise indirimbo narayikoze na message umwagiriza iki mugiye ufise indirimbo yiwe ubwo wowe niwatumwe na Fernando ngaha anyuze wonone izina rya I Breezy no Fernando vugana no ndanabona nituranahura ndamuzi mu ma video siwe yagutumye ninde yontuma none kuza uvuga I Breezy one way mu producteur twemera mu Burundi afise amahiti yaradukoreye mo logo aradukorera BELLISIMA uri kuravuga yuko wagiye kuririmbira wiwe ntaguha indirimbo byo twovyemezwa niki bon kutatumwe na Fernando oya uwo Fernando go mugarukana jewe ntiyantumye ariho gusa cyo nashatse kushikiriza nashatse message imushikire kubera ko ni kenshi namwandikiye ariko ntibikunde ni kenshi namutelefonye bro jiwaze barazi turi mu bura ry'ibitoro ariko ukabwira umuntu ukamutelefona ati uze kuza utora igikorwa cyawe mba mu Kanyosha akorera mu Kigobe taxi mfata kuva mu Kanyosha gushika mu Kigobe wiwe njya munsi y'35 canke 40 aho ni ale nzize ko retour cyabuyumvira rero nk'amahera nkawe uri kurakosha nagiye 3 fois ngenda ari wanyandikiye tukagenda tukamubura en plus tukagenda ukamubura wanashitseho naho akorera akubwiye ati si hari unamutelefone ntumurongo unamutelefone ntumurongo bro jiwaze nama déplacement wakoresheje ukungene biba bivuna n'indirimbo n'amahera uba wareshe uteko nande ma déplacement hejuru yumvira rero turi bukoresheje hafi 100,000 fatura fata n'utuntu two gufungura hafi 100,000 ugiye nk'izo ncuro zingaye n'amafaranga ngaye simba nkoze mu yindi ndirimbo urumva n'ibintu biba bibabaje ivyo biri mu bintu bivuga yuko nuguca intege ugwaruka abaririmbyi aba coming kenshi baraduca intege aba producteur bari hejuru sinzi ko nabandi ariko baba bameze ariko nundi wese mu producteur yoba afise iyo ngeso no yitingeso yo gukora ikikorwa cy'umuntu hama ntugitange vraiment si vyiza si shusho nziza kuko ujya wanse guhiyo ndirimbo ntuzi kwejo hari ahandi hano yo mushikanye novuga indirimbo nari kuba narayikoreye video
nari kuba narayikore video nayipanga ko mu kwa gatatu nzoba nayisohoye na video byose narahijeje ariko ubu tugeze mu kwindwa neno nkaho ubu uri kuranca intege. iBreeze yakoze BELLISIMA. iBreeze ni umuhinyanyuzi mwiza ndamwemera kandi aranzi iyo anashima suko nagiye kumukorera ko tutazinana nigiye kirekire tuzinana kitari gito dutunganya nimero naho umuntu utabumuzi ariko mumenyeranye tuko nyene ariko twari tumenyeranye sinari ndamuzi ngiye kumumenya neza ngiye kumumenya kuri kino gikorwa niho navuze ati wow kumbe arashobora kundekona ko umuntu nari ndamuzi nk'intore ameze uko araho ariko umuravye iBreeze urana ko ari umuhungu yitonda turavye kigegenero yakoze ku mukubito apparence irabesha hajya apparence irabesha ati rero ntiyitonda bon je kubganje aritonda ariko gusa niyo defo sinari ndamuzeko nawe nari ndamuzi ko for sure ntayo ndamuzi ko mbega umaze gukorera premièrement duhere kwanza ubwa mbere utaraja gukorera indirimbo iwiwe ukibonana nawe ukimusaba yuko mwokora indirimbo hari hehe yari mu ihe studio yari mu ihe quartier yakwakiriye gute mwayaze gute bon je nkimusaba dukorane ankorera iyo ndirimbo naramwandikiye ku telefone nkuko tuba dusanzwe twandikiranira mwandika ati je ndashaka gukora igikorwa ambwira ati karibu timpangira gahunda nzoza arambwira ati fresh arampangira gahunda ndagenda turakorana igikorwa aranama n'amahide no mu producteur mwiza atanga amahide aratanga amahide akanagukosora aririmba uku vanga ibi koresha ibi bigenza uku no mu producteur mwiza ariko gusa ico no musaba abe professionnel je bintu nkoreye sinari ndabizi ko binkoreye kuko mu telefone ntiwitabe je nayivuze kubera ko mvuga ati bon narengo none mvugire ko ndamwandikira ntanyinyishure ko mu telefone ntanyitabe none jewe ndamukoresha ati reka nkoreshe buno butumwa nkuko nawe nyene atanga ubutumwa hano ko mbure biramushikira en plus de ça ndisiri ko atawe ari jeje nyene kubera ko hari nabara bambaza ati ko duhere ko tugiye kugiye gukora indirimbo kwa One Way by iBreeze muri One Way record yaraguhaye ati je gushika ntubo ntayo ndaronko ati pole sana ati bisigura si wewe wenyene hari nabandi baririmba numva ngo utari wenyene hari nabandi baguma bavuga ati ntaraba je nanje nkaje mvuga ati kumbe ndi mu bandi urumva yari ikomeje rero One Way bon si kwikomeza uko oya uko ni kutaba professionnel mu kazi uri mu producer uri professionnel mu kazi ntushobora gukora ibintu nk'ivyo habe na gato ntuba uri professionnel mu kazi mugakora ibintu nk'ivyo oya ego ari abantu bariko baragukurikirana benshi kana iBreeze wenyine ariko aragukurikirana na chéri wiwe koko sinovuga ni madame ntibaragira mariage bamwita Davina uko biri kose barabana uko biri kose barabana ujya mukobwa Davina barabana na One Way oje ndamwita madame we kuko bafitaniye umwana ego shane ego ntibaragira mariage c'est-à-dire acari chéri wiwe ntitwovuga ngo ni madame n'umuntu mamwe amaze kugira ubukwe mariage ivyo birasanzwe rero ndazi bariko baradukurikirana n'abafana bariko baradukurikirana urashobora kutubwira muri uno mwanya ufise iyihe ntuzenye ingingo wafashe kuko uramaze kumurondera waramuhaye amafaranga yose kugira gukorera indirimbo wowe ufise mu gihe yoguma yikawushije wokora iki mu gihe yoguma yikawushije akaguma hoze mu gihe yoguma hoze jewe ku ruhande rw'iwanje nta bushobozi mfise ayo gose ico nzi ico kane nizera nuko ntigira mpeba ikintu narihiye sinzi kugiheba kenshi mu gihe biya ari mu buryo bugaragara atamakosa ndimo jewe nararishe nta makosa mba ndimo indirimbo mba narayikoze ayo gusa ico nzi ico ubutungane burakora nta nguvu mfise zo kugwana sinona mukubita kandi sinona mushobora sinoshobora kugunyinyana nawe nizo nguvu nta nizo nigirira zo kunyinyana n'abantu ariko ico nzi ico nico ubutungane bubereyeho ubutungane buriho kugira ngo ubutunganirize abantu je nibaza ati mu gihe abana nje yikawusha je kubera ko ndi peace ndirimbo yimpaye naho haci ico gihe nta kibazo gusa
navuze ati none je ndiko mvugire kubona ari kurondera yimpe atari karanyishura ndamutelefona ntanyitabe bigenda gute kubw'ivyo rero ubutungane burahari akandi nizera ko butunganiriza bose yego uzomukatira icyo bita convocation mu Kirundi bose ibyo ndiko ndavuga uzomwitwarira kuko uvuze ubutungane urumva byose biri muri iyo nzira je nakubwiye ati gusa ahari hose rero yitegure ko ni araba ino video akikausha azobona convocation muhira ati naka yagukonvose ku ndirimbo yiwe udashaka kumuha mu gihe yaguhaye amahera no mubwira ko indirimbo ashimye kuyigumana nayigumana ashimye kuyigumana nayigumane gusa umuntu arashobora kuba ari muto ukamunegrija ariko si byiza kunegrija umuntu mu buto bwiwe kuko ntubuzi peut-être naho nyene uko yokora ukundi kuntu kwiwe ariko gusa nubwo umuntu wari wese umufate neza kubera ko ntuzi icari nico atekeye muri we ibintu nk'ibyo bibaye kuri wewe nk'umuririmbyi ariko agitangura canke azananye inguvu mu muziki w'Uburundi upcoming bikwigisha iki je cyo binyigisha akenshi biraduca intege ariko biranadukomeza ni biduca intege ariko kandi biranadukomeza kubera ko sijyambere no muziki no ndawurimo kubera ko maze kwizegwa n'abantu baba bari hejuru mugakorana indirimbo nabo baba babona nawe icyo ushoboye afite indirimbo na Fabulous akenshi rero nariko ndavuga ati ibintu nkeme nibi biraduca intege ariko bikanadukomeza uramenya yuko habaho ukubabazwa muri no rugendo habaho ukubabazwa no gutegwa amashurwe rero ibi byaranyigishije kumenya ati kumbe buri muntu wari wese yohinduka byanyigishije kutizera umuntu gose kubera ko buri muntu wese yohinduka kuko uko ubona umuntu hari igihe umwegereye usanga atari ko wamwibaza yego yes premièrement hariho ikintu tutogenda tutavuze kubwira gwarunganywe rushasha ariko ruraza mu muziki kuko hano honyere abantu bariko badukurikirana ugasanga barifuza kwinjira mu muziki ntibarawinjira mu bace ko barapanga strategy niki kintu hanura ugwaruka rugomba kuza mu muziki bivanye n'ivyo umaze kubona muri uno mwanya umaze mu muziki gushika haba producteur bakomeye nka One Way akugirira ideni erega gufitiye ideni intaye agufitiye ideni bon ejambere no babwira ugwaruka ruko ruraza mu muziki nkatwe ejambere no babwira ko bapambana bitege gupambana bitege intambara kuko umuziki urimo ibibazo byinshi kandi ibibazo bazokoma bahura navyo kandi n'ibibazo bitigera bihera ayo urimo ni nta urashobora guhura n'ibibazo by'abafana ugahora n'ibibazo by'abaproducteur ugahora n'ibibazo by'aba director bakora ama video kusanga n'ukora video arakumari video yawe arayimaranye umwaka birabaho rero novuga ko ni ibintu bishikira bose rero baze biteze ntibaze biteze ati baje mu nzira yoroshe ariko iranoroshe ni inzira yoroshe kandi itoroshe rero bitega ibintu ikintu cyose guhangana naco no gutacika intege imbere y'ikintu cyacu cyose babonye kubera ko akenshi nta ububiri bavuga ati ushaka umuce acika ijoro umushaka umuce acika ijoro kenshi birabaho ni kwitega intambara ba fighting ego reka turangirize kuba producteur aba producteur bafise ingeso nk'izi ngeso zifise One Way nkuko waje imbere ya camera uri kuravuga bimwe vyakozwe na One Way bitakunezereje kandi utifuza ko vyobandanye kuko vyo kwicira benshi sivyo aba producteur bameze nka One Way sindi sire yuko ivyo wambwiye yuko kuko nzogenda kumurondera nzogerageza ndamwegera ndabaza ati ebana hari umuririmbyi yaje arambwira ikibazo kandi ijya interview arayibonye bega bijya bintu ujya muririmbyi uramunzi bijya bintu navuga wo bivuga ku iki
ntubona kuri kuraca intege abaririmbyi bakiriko barazamuka ga one way nzogenda nzomukubariza ivyo bibazo sivyo rero ni ikihe kintu uhanura rero aba producer bameze nkuko bon icambere kwanza nobanza nkabwira one way Jesse kumuburira indero nta ndero na gato ndi nkuko yavuze ngo Fernando yaburiye indero kadike mushobora no kuba muri ko muramwagiriza ibintu nk'ivyo ariko ntawuzi ukuri kuri iwe kubera ko nawe ntaraje imbere ya micro ashobora kuvuga neza ati jewe ibi nibi bimeze uko malgré uko byo babiri kose ndabikurikirana ariko ntawocira urubanza urundi kuko ntawera hari kuri nose nta numwe arimo nta mutagatifu twese turakora amakosa kandi turakosha rero novuga ati hari impene zishobora kwibika mu ntama ibintu bikagenda uko jewe no mubwira gusa sindamuburindero ariko no mu producteur nemera kandi abizi ariko gusa ibintu bimeze nkuko ubu uri kuricira carrière no gusubiza inyuma umuririmbyi wari wese abashatse kuririmba maybe ashobora kuba ari je ntinyutse kubivugira imbere ya kamera hari benshi bashobora kuba batinya kubivuga bashobora kuba batinya gufata micro ngo bavuge ikiri ku mutima ariko ni byiza kuvuga ikiri ku mutima navyo abiraruhura umutima kuko ndavyigumijemwo ntusanga naturitse bro yego cyane usanga wanaturitse n'umutima ariko ico navuga nuko ba professionnel mu kazi na buri mu producteur wese ahari wese nimba ashobora kuba afise akageso ko guherana indirimbo abantu mu giringo kinini gose cy'amezi indwi ego birashobora kugora yawe amezi indwi atarayiguha birashobora kugorana nimba ari rege ahubwo ngira ngo ni mixtape ariko arakora ni mixtape yo bari karakora maybe kubera ko sinshobora kwiyumvira kwibaza ko ari indirimbo ashobora kumara ikiringo nk'ico iri muri studio maybe bivanye ni kungene dukunda kubura amatara umuyaga nkuba akunda kubura turabitahura ariko ntushobora kumara indirimbo ico gihe cyose indirimbo ndabizi ibintu turakunda kwicara no mu producteur ni indirimbo n'umunsi umwe urara uyimasterinze ukayitanga ego murashobora bariyorohereza kugira ngo kubera bafise ubuzi bwinshi akubwira ati tuzoba turaguha mu kiringo kingana ko mu ndwi zibiri mu ndwi zitatu ariko ni indirimbo naho ukucara iminsi ibiri uba watanze akazi ko mu rero ashobora kwihigira kugira ngo maybe kugira ngo asohore ikintu ciza yiyumviriye ko cyane yahaye umwanya munini ariko buri mu producteur wese aho yobari ufise akakageso vraiment wikebuke kubera ko hariho ntaco buri kurafasha mu iterambere ajugwaruka mu muziki ndundi ntaco buri kurafasha ego naho wo bukora amahiti hariho bamwe bari gukora izo zindi hit uburi kurasubiza inyuma ari no kugira ati buri producteur wese ufise ako kageso gahindura kuko ntaco bifasha kandi ni benshi si Ibreezy wenyene maze kuvyumva ko hari n'abandi ba producteur babikora ariko no babwira ko bogira bohindura ku kageso bagakora umuntu yakwituye mukorere neza mukorane neza hari n'abandi producteur bro akubera ko abavuga ati wori mu upcoming agukorera uko ashatse kwikurako ariko wene sikwari sindiko namubwa ko ariko yo kwari ariko cyo nobwira umuntu producteur wari wese muri rusange yaba mu upcoming mukorere neza mukosore igikorwa kigende neza ejo ntuzi ahazobari yego yes reka dushimire abarundi n'abarundikazi inshuti z'u Burundi amaniga babies zariko ziradukurikirana baba mu Burundi no muri Canada ndababwira ati bakoze cyane kuduha umwanya nongera ndanagushimira nawe ku mwanya waduhaye hari umuntu ariko aradukurikirana avuga ati arifuza kuguha pole erega wahuye n'ibisanga man ndifuza kuguha pole ariko ndifuza kumenya aho ndayicisha pole atari muri commentaire ya YouTube nka Instagram Facebook abantu ashaka kwandikira inbox maybe bo bariko baradukurikirana ashaka kuguha pole ashaka kumapole ndaza kumenga wancize mukiri nabuze amezi indwi indirimbo mu producer Ibreezy one way manzu mbwira igituma indirimbo ishobora kumara muri studio yawe amezi indwi atari gushaka kuminimiza umuntu canke gusubiza inyuma umuntu canke guca intege umuntu cyo bari iki wowe wararirimbye nabi
byo byagenze gute nibaza ko no bandi umuririmbyi no bandirimba nabi niyo mpamvu ko ndakubwira no bandirimba kose ndizeye ko ntaririmba ibintu mpatiriza ari impano oya ndakuzi cyane ndazi ngene utwika man na style wambaye umuntu akuravye kuva hasi gushika hejuru uri class bro uri mu bintu uzi tuje kuri Facebook ya kumbuga nkoresha maybe now Facebook nakunze kuyikoresha cyane ariko irahari abo imbuga zose nkoresha ni izina nirimwe ni Mr. K Burundi yaba TikTok yaba Audiomack yaba Spotify iTunes Deezer na YouTube na Instagram na X ariyo Twitter bahinduye na nizihe zindi imbuga zose zikoreshwa na ama platform yandi yose ndashirako indirimbo zanje hama iBreezy akaca guheranira indirimbo amezi indwi yari ikomeje mani pole sana bro so kuyikomeza uko ni kutitahura no kutamenya no kudaha agaciro abandi bro pole sana nk'utwo turiko turayumva turiko twatanguye kuyumva iri kiravuga mu ma radio twatanguye kugira promotion ariko reka maybe ashobora kuba yari nayo blessings yanje sinavyonze ariko okay nta pole sana bro reka ndagushimire nawe buri muntu wese ashaka kunkurikirana kuri izo mbuga hariko nimero zanje ziba ziriko email nkoresha WhatsApp na simple call na email yanje biriko ku mbuga zanje zose email ziba ziriko ashobora kuraba ashobora kunyandikira kuri email canke Facebook hose canke kuri nani WhatsApp Facebook kuko sinkunze kuyikoresha cyane reka rero nongere nanje ndababwira ati merci beaucoup abantu bose twateramanye ndabibutsa yuko rino jwi mwumva ni Capitaine Dollar Capital cyase unyita Capitaine Vevo kwera abadola kapitale barabaye benshi ariko rero no musutwika man ndatwika man urumva aba kapitale barabaye benshi ubu rero ndi Capitaine Vevo ushase unyita MC Capitaine Vevo you know what I mean kuko Vevo nta muntu numwe mu Burundi ari muri industry afise izina riherezwa na Vevo ariko je nari mfise YouTube ya Vevo yitwa gute YouTube Vevo nyene izina Mr. K ariko rero jewe ni Capitaine Vevo okay merci beaucoup reka ndamushimire cameraman wa Yagatech yitwa Kagaga merci beaucoup imani bahezagire cyane bye bye ciao ciao